Dusome rero amajambo y'Imana, ariko turasoma muri Matayo igice ca 5. Matayo igice ca 5 turasoma rero umurongo wa 13, nako ni igice c'umurongo wa 13. Kuko uratanga urusome ni washika ku kaburungu uhagarare, naho uzoba usomye ijambo rimwe ubonye akaburungu cuhagarara. Umwe muri babandi rero natangura. Umunyu w'isi. Icara. Uwa kabiri. Murakoze cyane. Ayo majambo aravuga muri umunyu w'isi. Impamvu nagombye ko tuyasoma turi batatu no kugira ngo mugende muyibuka. Umwe ngo yabaye mu ikoraniro, barigishwa hanyuma barataha. Batashe ahura na mugenzi we atabashije kuza mu ikoraniro. Aramubarira ati hewe, ati wasivye kwera? Undi ati ewe wahombye. Twize gute? Haje umushitsi yatwigishije twahezagiwe, yewe rwose byabaye igitangaza. Harya wahomba. Undi ati mpa makuru rero. Mwize ngwi? Ato yatwize pe. None mwize ijambo rivuga ngo afata bibiri agira gutya ngo yewe ngo naho ndahabuze ngo ariko twize. Nagira ngo rero iri jambo ryo naho utosoma muri Bibiliya ariko ryibu muri umunyu w'isi. Kandi impamvu yindi nuko ndifise nk'ubutumwa nahawe. Ku ntahangwa nararivuze ndababwira ngo no butumwa nahawe, aho Imana izontera iteka ngashika ubu butumwa nzobutanga. Wanyumvise ari ku ntahangwa rero ndarisoma, akanyumva ari mu ruvumera ndarisoma, akaba asubiye no kunyumva ngaha. Siri ryonyene, oya hariho n'ayandi. Nuko aho nzoshikaho nzorivuga muri umunyu w'isi. Vyavuzwe nani? Niye. Vyanditswe nani? Na Matayo. Kandi ubu Matayo yavyanditse. Impamvu iri jambo rihambaye, abahinga bavuga yuko ibi turiko turavugana namba utavyanditse, utari n'umuhinga wo gufata mu mutwe, mu masaha 28 amajambo 100 navuze 75 yose uzoba warayibaye, hasigaye 25. Niko abahinga bavuga. Inkuru yose utanditse mu masaha 28 ubu umaze kwibagirwa 75%. Ndavuga ngo nicyo gituma aya majambo ahambaye. Impamvu kandi ahambaye nuko uwe yayanditse hashize imyaka, reka tugereranye 60 nyuma yo kuvuka kwa Yesu. Ubwo ngira ngo ni nk'imyaka 27 yumvise aya majambo, kuko aya majambo yayavuze mwaka wa 33 wo kuvuka kwa Yesu. Kuko Yesu yatanguye kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza amaze imyaka 30. Niko urutonde rw'abayuda rwari rumeze. Umwana n'abagore nta jambo bagira. Nico gituma muzobona ngo yahagije abantu 5,000 udasizemwo abagore n'abana. Abagore n'abana nta jambo bari bafise. Nta jambo yagomba kuvuga atamaze imyaka 30. Ya yindi 12 aho bavuga yari yicaye mu rusengero yumva ababaza, siwe yigisha. None rero ibintu yibutse nyuma y'imyaka 20 canke irenga, kuko ntibazi neza igihe iyi nkuru yandikiwe. Abanditsi bagenda bavuga ibigenda bitandukanye. Kuba byibuka rero heze imyaka 20 birahambaye. Gusa duca dushingira kuri bya bindi Yohani nawe yanditse avuga ngo uwo mwitsanaza azobibutsa ibyo nababwiye, abigishe n'ibindi byinshi. Reka dushingira aho ko ariyo mpamvu yatumye Matayo abyandika. Yesu ashimwe. Kandi uyu Matayo si nawe wanditse bwa mbere rero, naho ari we batondetse ku rutonde rwa mbere, si we wanditse bwa mbere. Uwanditse bwa mbere ni Mariya, ariko Matayo niwe babanje kwandika kuko ari we yaheraheza iby'ubuvugishwa bw'isezerano rya kera ryavuga ko hazoza umwami. Niko Yesaya yabihanuye mu gice cy'iceri. Duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azitwa igitangaza, umujenama, Imana ihambaye, data wa twese uhoraho. Noneho muri aba banditse uko ari 4, umwe wese yagiye uko abona ye. Matayo rero yamubona nk'umwami. Kuko yamubona nk'umwami, rikaba isezerano rya kera ryaravuga iby'umwami, nicyo cyatumye ari we bashira imbere abakoze uru rutonde. Yesu atugire avuga rero ngo abwira abigishwa biwe ngo muri umunyu w'isi. Uwo batazi umunyu ninde ngo ndamusigurira icyo ari cyo. Umunyu ugomba kuba uzwi ku isi
isi yose. Akamaro k'umunyu, icyo umunyu maze cyane cyane ubereyeho kuryohesha ibitaryoshe ngo bimirike. Icyo nacyo ni Kirundi, kugira ngo bibe byorika bitagoranye. N'ibiharagi byonyene uwoguye igihano cyo kubirya iminsi ibiri bitagira umunyu cyo bari igihano. Abantu bose rero barya umunyu, atari abarwayi bonyene bawubujijwe, kugira ngo uryoheshe ibitaryoshe. Umunyu kandi, reka kubwanje si muri rusange, mbivuge kubwanje gusa, umunyu urasomora. Uko twebwe kera iyo wakomereka ugashiraho umunyu hacaho, sinzi ko ari iby'abana canke iby'abatazi ibyo ari byo batazi imiti, ariko jewe niko nabibonye, niko byari bimeze. Nari mfise amasununu, amasununu muraya rwatundu tubyimba ku mubiri, bakagenda bambwira ngo usizeho ifuro ry'igiti ngo biragenda, ngo ugize ukuntu kuriya biranka, ariko ndayatobora nshiramwo umunyu, byose birahera. Umunyu rero ni ngirakamaro. Umunyu kandi uko nagiye ndabibona iwacu, harya mu gihe canje cyo kwaruka nta minzani yabaho hari iwacu. Abantu baza gusuma akaboga, reka nkita akanyama, bagira imigwi bakarunda aha bakarunda naha bakarunda naha, umuntu akagenda aterura bavuga ngo naya naya, kugira ngo zitabora bazisiga umunyu, hanyuma bagatara bakanika, hakavamwo za zindi bita umuranzi. Nibyo icyo ni kimaze. Urumva ko umunyu urahambaye mu buzima bwa muntu. Kandi aha nyene twifashishije ijambo ry'Imana, dusanga no mu ijambo ry'Imana umunyu wari uhambaye. Reka dusoma yo yonyene mu gitabo cy'Abalewi, igitabo cya Mose cyitwa Abalewi, igice cya kabiri. Abalewi igice cya kabiri. Abalewi bakurikirana no kuvayo, itanguriro, kuvayo, Abalewi igice cya kabiri, umurongo waho wa 13 haravuga ngo, kandi ishikanwa ryose ry'ibyakozwe mu ifu muzoshikana, muze mu birunge umunyu. Ntimuze mugire ishikanwa ry'ibyakozwe mu ifu mushikana ritarimwo umunyu, kandi ari wo kimenyetso cy'isezerano ryanje Imana yanyu. Ibyo muzotanga byose muze mubitangane n'umunyu. Yesu ashimwe. Mu isezerano rya kera ijambo ry'Imana ritwereka ko umunyu nawo wabaga ukenewe no mu mashikanwa bashikanira Uhoraho. Ezekiyeli, wavugishwa n'Imana Ezekiyeli, nawe yavuze ngo iki kubijanye n'umunyu, igice ciwe ca 43, igice ca 43 tawuco wavugishwa n'Imana Ezekiyeli, umurongo waho wa 23 na 24, naho havuga ngo iki? Haravuga ngo, niwaheza kugihumanura uzutange imasa y'umukangara itagira agasembwa n'isuguru y'intama itagira agasembwa ikuwe mu mukuku, uheze ubyigize hafi imbere y'Uhoraho. Abaherezi babibemere ku munyu, batange kw'ibimazi byoserezwa Uhoraho. Si iby'amafu byonyene, ahubwo n'ibimazi by'amatungo by'intungwa nabyo nyene abaherezi bamemere ku munyu. Umunyu rero birumvikana ko ari umunyu ufise ikimazi. Dusome mu gitabo c'Abami ba kabiri, Abami ba kabiri igice ca kabiri umurongo wa 19, naho havuga ngo, maze abantu bo muri ico gisagara babarira Elisa bati, raba iki gisagara ingene cubatswe ahantu heza nk'uko nawe ubibona mugenzi, ariko amazi yaho ni mabi kandi atera uburambu mu gihugu. Aravuga ati, nimunzanira akabya gasha mugashiremo umunyu. Nuko barakamuzanira, ava mu gisagara aja kw'iriba aritereramwo umunyu. Aravuga ati, uku niko Uhoraho agize ngo akijije aya mazi, ntahazosubira kuzana urupfu canke kurumvya. Imana yacu ishimwe. Umunyu no mu ijambo ry'Imana ufise ikimazi, no muri twebwe abantu ufise ikimazi. None Yesu avuga ngo muri umunyu wi, kandi si kiyago yabaha, ntikwari kuganira, kuko umuntu kuru nta cyifuzo agira. Harya umuntu avuga ngo, ewe jewe mbona vyari gucaha. Iyo wumvise umuntu mukuru aramutse abivuze ngo yewe ngo vyari gucaha, ibyo wakoze cyo usambura ucisha aho yavuze. Icyifuzo cy'umukuru ni itegeko. Yesu ntaciye. Yesu rero si icyifuzo yari afise, ryari itegeko. Muri umunyu w'isi. Impamvu
impamvu yavuze ibyo iya mbere nuko muri icyo gihe ciwe n'abo bigishwa biwe hari igihe kibi, cari igihe kibi. Mariko 8:38 yanditse yuko cari igihe c'ubusambanyi n'ikinyabyaha. Muzohasoma mwitonze kugira ngo tudateba. Icyo gihe ca Yesu Kristo cari igihe c'ubusambanyi n'ikinyabyaha. Paulo nawe yandikira Abafilipi 2:15 yavuze ngo cari igihe kigoramye c'ibidambidambi, abantu badambikanya. Ikindi Luka nawe yandika Ibyakozwe n'Intumwa 2:40 yavuze ko cari igihe kigoramye. Paulo asubira kwandikira Timoteyo mu icete ca 2:3 ku murongo wa 1 gushika ku 9 cari igihe kigoye, aho abantu bikunda, bakunda amahera, ngo bama biga ariko ntibashikire kuza umenya ukuri. Abantu bameze uko kugira ngo bagororoke, kugira ngo bahinduke, kugira ngo bareke kurura, bagomba kubona umunyu. Yesu ashimwe. Abwira abigishwa biwe ngo noneho rero muba umunyu w'isi, muri umunyu w'isi. Aha rero tuvuze no mu byitwa amadini naho bararura. Murazi yuko kugira ngo Yesu abambwe apfe ahambwe n'abaherezi bakuru barimwo kandi bitwa abakorera Imana, sivyo? Muzobisoma neza uko bari bameze harya mu butumwa bwiza bwa Matayo 23 aho avuga ngo mwandyarya, muzobibona uhereye ku murongo wa mbere. Yagomba rero kubabwira ko baba umunyu ngo baryoshe ibyo bitari biryoshe. Urumva abantu bakera uko bari bameze, muri umunyu kugira ngo ibyo bintu bihinde, kandi kugira ngo babishikire byarabagoye, kuko bamwe no kwicwa barishwe. Ba Stefano baterwa amabuye, ba Yakobo bacibwa imitwe, Barutoromayo ngo bamubaze bamukura ku rushato akibona, ba Petero barabamanika ku giti. Emwe aha mubona twavuye kuri Yesu nashimye kubwo bwitange bwabo kuko bumviye. Tudatevye kuko si ngomba ko duteba aha, akubera yuko natwe twizeye izina rya Yesu Kristo, tukamwakira nk'umwami n'umukiza wacu, kugira ngo tureme umugwi witwa ishengero. Iryo tegeko yahaye abigishwa biwe ba mbere, kuko Yohana yandika mu bice 17 yaravuze ngo sinsabira ababonyene, ariko ndasabira n'abandi bose bazizezwa n'amajambo yaba. Turimwo rero twizeye kubw'amajambo y'intumwa zadutanguriye. Yesu nashimye. Ni kuyu munsi natwe Imana idusaba kuba umunyu. Mbega ibyo bihe byariho icyo gihe n'uyu munsi birahari? Mpora nibaza kandi sindabona uwumpenyisha. Vuga ngo tweho ikibazo rero navuze ngo ngira ntazo uzokinyishura. Mwama mubyumva bacuraranze bacuranga kuri radio ngo ni wewe rukundo rwanje, ni wewe mahoro yanje, sinoryama ngo nsizire ntagufise. Mujya mubyumva? Reka ndabibutse nawe wibuke, muri aba fiancé mwamara iminsi ngahe mutavuganye, none ubuho mwubatse muvugana kangahe ku munsi? Ibuka none ko ufise telefone nawe akaba yifise, umuhamagara kangahe umubaza ngo wiriwe gute? Nikabaza umukozi w'Imana umwe ariko arakoresha seminari y'abashinga ntahe bonye, yarabajije ico kibazo ngo none wewe uzubwira kangahe umukenyezi wawe kumukunda? Bamwe bate no mu gitondo naje tuvuganye ndamubwira ko ndamukunda, uwundi ati hateka ibyo twama twabivuze. Umuntu ukunda mubana mu nzu murarana ku buriri bumwe musangira, uwarika kumubwira ko umukunda? Ati reka rero duhinyuze turaba. Fata telefone yawe, kumbure yasigaye imuhira canke ari mu bikoko, mwandikire uti mukunzi wanjye, uti ndagukunda rwose. Bafata telefone barabyandika, bati noneho rero ni mukabe telefone barazikaba ngo turabire uwa mbere. Ubona umukenyezi yishiye ngo iki? Iseminari hari mu Giswahili, umwe aratangura arasoma ngo makubwa kwenye natokea wapi? Ngo ibi byaje bite? Aho wabereye niho wibutse kumbwira ngo
nkunda. Urabyumva nawe? Uwa kabiri ati soma nawe twumve. Ngo nabimenye ubwo hari ibintu wononye uragira ngo ntaza kuguhambana. Uwa gatatu ngo hewe ngo uri kumwe nawe ngo ninde yaguhanuye ibi. Yesu atugirire singomba kubatwenza oya, ndagira ngo twiyigire iri jambo ryo kuba umunyu. Impamvu nyamukuru uyu munsi wacu natwe bituraba, naho twigeze kuba umunyu tugakundana urukundo rwinshi tukaryoherana, ariko uyu munsi twahindutse agapiripiri. Aho kugira ngo tuvugane, aba bubatse urugo bayage mu rugo barahukanye. Nawe uramfasha umbwire ko ibyo mvuga ari byo? Umwe yigira mu dukorwa two mu rugo, utagiye kuri televiziyo akaja kuri telefone. Namba mbesha munyihanganire, jewe niko ndabizi. Aja kuri telefone kugira ngo bavugane. Eka icyo bavuga, namba hakiriho urupfasoni ngo nimutambuke mwegera ameza. Hakiriho urupfasoni nabwo nyene n'ahandi no gushiraho ngo none ntiwoza ukarya. None vy'ukuri tweho turacara umunyu, twoba tukiri umunyu. None gamushinga ntahe, erega naho ugiye ntavyo dufise vyo guteka. Ngo none urambaza ngo uragira ngo ngire gute? None na kera mukiri abafiance nuko wavuga. None ntiwahindutse agapiripiri vy'ukuri no kumubwira ivyo, urumva usiza hezagiwe muri umunyu w'isi. Kandi agapiripiri nanje sindakarya kuko karandya mu mushishi, kandi n'abandi hariho n'abandi batakarya kuko hari ukundi bibamerera. Kuba rero warabaye agapiripiri ntashobora kukurya, ntashobora kukunezererwa kubera ko ari ibyo. Umukozi w'Imana umwe niwe yavuze ati jewe nagize ingorane, mpura n'ibibazo byinshi mu buzima bwanje ku buryo ntarinzi gutwenga icyo kitaba. Narinze nkura ndi umwana muto, ndakura ngana ndiga ntazi gutwenga. Umuntu mbona twenze nabona ntazi ibyabamo kubera ubuzima yaciyemo. Ngiye kuresha ndesha umukobwa atwenga guhera saa moya gushika saa 12. Ati munyumvire namwe aba bantu tuzohura gute? Atariko yagiye anyigisha buke bukarandera, ubu byaraje. Yesu nashira. Ubwo wari umunyu uhuye n'agapiripiri bibyara iki? Yesu natugirire neza. Yesu rero ati muri umunyu w'isi. Impamvu twaretse kuba umunyu niyo mpamvu hariho kwahukana cyangwa se amadivorce menshi, kuko ndi tukiri umunyu. Hari ikinyamakuru kuri site imwe muzoyibona yitwa Phoenix, amadivorce hano muri Mukaza na Ntahangwa na Muha mu mwaka w'ibihumbi 2020 n'ibihumbi 2021 ari amadivorce 576. Bagiye bavuga n'amazone uko nayo yagiye agira amadivorce. Zone ya mbere ifise benshi ni Kanyosha. Umwana banditse baravuze ngo n'abahinga bagiye babikurikirana baravuga bati ariko izo divorce ni zaciye imbere y'ubutungane, izitazwi nizo izo bahukanira mu nzu. Mbega ibyo nukubera kuba umunyu byaraheze, ubu turagapiripiri. Nk'ishengero ry'Imana nitudasubira kuba umunyu, natwe ingo zacu ziragenda kuko bose ntibarya agapiripiri. Oya, kugira ngo rero none ibyo byogenda gute twebwe nk'ishengero ry'Imana? None natwe kandi ibyo byo kwahukanira mu nzu na kera byamye. Nico gituma bama baca umugani ngo zirara zirasha, bwasha zikagira gute? Kazima. Kandi zikazima baza mu rusenge, zizima baza mu rusenge. Muri umunyu w'isi, natwe tugomba kuba umunyu w'isi, twongere turyohera. No mu bana uyu munsi abana basigaye bikosha bo bwabo. Umuhungu yiyumvikanira n'umukobwa inkwano bazota. Siko bimeze? Niko bimeze da. Noneho baracara umunyu ku bavyeyi. Yaza kwandika invitation ngo jewe nshaye ko na Pasikaziya hamwe abavyeyi bacu batwifuje kubatumira mu rubanza rw'ubugeni bwacu. Uyu munsi abana nibo batumira abavyeyi, nta jambo bakigira. Sinzi uzobinsigurira. Nabwiye umukozi w'Imana umwe haje wacu ku Ntahangwa, ndi wewe narakwemeye. Ati gute? Wewe wakurikije kama. We yaranditse ngo umuryango wa Pastor Aroni n'uwa Sebahungu Paulo turi n'iteka ntangere ryo kubatumira mu rubanza rw'ubugeni rw'abana bacu, ruzoba uyu n'uyu, gusaba no gukwa ni isaha izi nizi, guhezagirwa imbere y'Imana ni isaha izi nizi, kuza kwanyu bizotunezera. Uko niko byari kera, ni umubyeyi yatumira saba. None ni kubiri nuko ibintu byahindutse, ibyari umunyu bibaga piripiri. Muzosome
n'abazifise uyu munsi uraraba ngo avec la bénédiction de nos chères familles, ni ukuvuga ngo ababyeyi bacu baturi inyuma nibo baje inyuma. Igitangaza, umwe niwe yambwiye ngo rega pastori nte ngo nuko uyu munsi ababyeyi ntibakigira icyo bafasha abantu. Ndamubwira nti aho ugeze wifasha ni ababyeyi bahagushikaye, none nicyo gituma ubambura agateka ka n'abana. Uyu munsi atahira hashatse, igihe ashakiye nihazamo. Turi kumwe, aho kuba umunyu twabaye agapiripiri. Nicyo gituma divorce zigwiriye, nicyo gituma ubwumvikana ari buke mu bantu. Abo bantu bareke hariya hanze, bareke, ariko hano mu nzu y'Imana ijambo ry'Imana ridusaba kuba none ni gute? Paulo yarabivuze mu cete yandikiye Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6. Icete Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6, aho haravuga ngo mugendane ubwenge mu buhanzi, mugura uburyo mubugwiza, imvugo zanyu zamana ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu we. Paulo yavuze ngo imvugo yanyu irunzwe umunyu kugira ngo umenye uko ukwiriye kwishura umuntu we. Ni ukuvuga ngo iryo ugiye kwishura ribe riri mu munyu, apana iryo gukanga, apana iryo gutukana, apana iryo jambo ryawe ribe riri mu munyu. Mu mvugo tuvuga tugira umunyu. Niko Paulo yabwiye aba Bakolosayi. Yongera abwira Abefeso igice cya 4, subira inyuma gatoya urengana Abafilipi uje mu gice cya 4 umurongo wa 15 n'uwa 16, naho havuga ngo ariko tubimvuga kuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, ari we mutwe, ari we Kristo, umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifashisho by'ingingo zawo zo, nk'uko igihimba cyose gikora ibanga cyagenewe. Kuri we niho uronka gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. Imana idufashe tubimvuga kuri. Uwo ni umuntu, nta mpamvu yo kubesha, nta mpamvu yo kuryaryana. Kuki? kuko turabo tu. Umuririmbyi yaciye avuga ngo je ndi umukristo, nzokwama ndiwe mu bintu byo, no mu mvugo ndi umukristo, no mu myambaro ndi umukristo, no mu vyondya ndi umukristo, no mu vyonwa ndi umukristo, mu bintu byose, no mu kazi nkora je ndi umukristo, naho ngenda mu nzira je ndi umukristo, no mu modoka yanje je ndi umukristo, kandi ndifuza kuzokwama ndiwe. Nimbeba munzi kwiye kumenya ko turi abakirisi. None izawuca harya yirenganira yariye impuzu zawe uti po wakintuwe uyituke. None Imana beba munzi imenye ko turi abakirisi, n'isahani turira kwimenye ko turi abakirisi. None we uzorya ufate ifurusheti ukubite mu ndya ngo arekize njya naryo, none iyo sahani zikora umukirisi. Yesu atugirene. Niko Paulo yabyanditse ngo tuba abakristo, tubagira umunyu no mu majambo tuvuga. Yesu atugirene. Umurongo wa 29 mbega uvuga ngo kibagenda, uravuga ngo ntihaze hagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuga ijambo ryiza ryo gukuza ukwiriye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Tugomba kugira umunyu mu mvugo yacu, no mu mvugo yacu dukwiriye kubimvuga kuri. Niwo munyu ijambo ry'Imana rituronderako. Umuntu nimwasezerana iki gishitse, nibyashika ntigishike, genda umubwire uti harya ntibyashitse, imvo nizi naziriye. Yesu atugirire neza. Muri umunyu w'isi, nicyo Yesu aturondera. Mariko nawe, ubu ni Paulo yavuze ibyo mu nzandiko yanditse. Hanyuma Mariko nawe ibice 9 n'umurongo wa 50. Mariko 9 n'umurongo wa 50 haravuga ngo umunyu ni mwiza, ariko umunyu woshira uburyohe, mwoba mukiwuryohesha iki? Mubwire umunyu mu mitima yanyu kandi mubana amahoro. Yesu ashimwe. Mubwire umunyu mu mitima yanyu kandi mubana amahoro. Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo muri umunyu w'isi, kandi niko natwe idusaba ko tuba umunyu muri ubwo buryo nyene tumaze kuvuga bw'amajambo tuvuga. Tuba umunyu. Abaroma igice cya 15 umurongo wa 1 gushika ku wa 3 haravuga ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Umuntu wese muri
twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza akomezwe, kuko na Kristo atinezereje nk'uko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Yemera abamutuka kugira ngo anezereze ishengero, abone ishengero. Umuntu wese mu byo ashoboye anezereze mugenzi we. None tuvuganye ukuri, abantu bageraho bahukana bakinezerezanya, barinda aho bahukana bakinezerezanya, baracaryoherana. Reka mbatume mumfashe cyane cyane mwebwe abubatse, ingenda usubira inyuma. Sindabizi namba ari mu kwezi guheze, sindabizi namba ari indwi iheze, sindabizi ari munsi w'ejo. Muheruka kuyaga mugatwenga ryari? Muheruka kuyaga mugatwenga? Go Imana itugirire neza. Muri make rero aha ni ubutumwa nari mfise bwo ku mutima wanjye, ko no kugira ngo wibaze, mbega wewe uracara umunyu mu rugo? Uri umunyu? Urumva bakunezererewe abo mu rugo? Ewe wa mwana we, wa mwigemewe nawe wa musore, mu rugo baracakunezererewe, ni kuki batanezerewe? Wabaye agapiripi. None ga mushinga ntahe, ubu mukenyezi kwera aracabona uje ukabona amwenyamwenya atwe. None ga mukenyezi, ubu uracabona umushinga ntahaje ukabona aje anezerewe. None ni kuki? Ni kubera iki? Birashika ko ubu utakiri umuntu uje hariya mu kazi, hahandi ukora, hahandi wirirwa, uraba ibyaha niba ukinezeranwa n'abo mubana. None ko ijambo ry'Imana rigusaba kuba umunyu ukaba warabaye agapiripiri, habaye iki? Muri umunyu w'isi. Kuba umunyu uba ugize umugisha w'Imana, kuko ucuba n'igikoresho c'Imana. Erega niwo Elisa yahumanuje amazi arura, cabaye igikoresho kugira ngo amazi ahumanuke. Niwe aramukubaye umunyu, urugo ruratekana, ababanyi baratekana, n'abandi bose barakwizigira, kuko uri imvuga kuri, kuko amajambo yawe aryohera abandi. Niko bimeze. Nuramuka utabaye umunyu, na wari umunyu ugahinduka agapiripi. Yavuze ngo iki? Ngo mbega umunyu umaze guheramwo uburyohe hari icyo uba ukimaze. Umurongo wa 14 ni ukuwuta hanze abantu bakawukandagira, kuko ntacyo uba ukimaze. Yesu atugirire neza. Gerageza kuba umunyu. None ushaka ko abantu bazogukandagira? None ushaka ko utabwa hanze? Muze nimumfashe, jewe ndabyifuza kuba umunyu, kubera umunyu abantu, kubera umunyu abo tugendana, kubera umunyu abo tubana. Tuba umunyu. Yesu ashimwe. Tuba umunyu. Rondera ukuba umunyu uhereye ubunyene. Urya mwahora muvugana nabi mworohere, urya wahora ubarira nabi bihindure. Jewe uko nahora nigisha abitegura kurushinga, hariho igihe cyashika nkabatekera icyayi, ikimwita cyayi yarangi, nkakizana n'udukombe tubiri kiri mwiteremo. Igikombe kimwe nkagisukamwo cyayi yarangi, ngahereza umuntu ngo akirunye, ikindi nkagishiramo isukari atacyo nsizemo ngo akira nawe. Uwisukari ati ibi ntibishoboka, ntikinyweka. Isukari iranyweka yonyene se ntibikunda. Uwa cyayi yarangi ati ikindi gishoboka kuko kiraruka, nimuvange. Bagashiramo bakava. Bimeze gute? Ngo ubu ni sawa. Wa muhungu we rero, kwa kundi wama witwara nudahinduka ngo ugire ibyo uheba, urugo ntiruzoba. Wa mukobwa we nudahinduka, bya bindi uko wahora wigenza nuko wishura, urugo ntirushoboka. Ariko nimuvanga ingeso zanyu zizobyara ikinyobwa ciza. Yesu atugirene. Erega hariho abanka guhinduka, hariho abanka kumva no kwemera, ugasanga aradadaraye. Tushobora kumubwira ngo caha ngo yemere kora iki, n'umugabo bikabuko. Hageze kwegera me, umwe yicara hari undi akicara n'agatelefone kiwe n'akayiko kiwe, aheza yanduruka yigira n'ubundi yigira, ntibakira umunyu. Yesu atugirire neza. None mwavuye iyo nabatuma, niwumva hari aho utabaye umunyu, uvuga uti rwose sindi umunyu namba, uvuga uti rwose nari umunyu, ariko umunyu waraheze uburyohe, warakayutse. Mu Kinyarwanda bawita ngo urakayutse. Kugira ngo mufashe, ngwino ubegere, uvuga uti Imana imparire, kuko aha naha sinabaye umunyu, nabaye agapiripiri, kugira ngo dufashwe tugarukane ubuntu, tugarukane umunyu mu bugingo bwacu. Nicyo Yesu ashaka. Kandi uyu munyu nuramuka ubaye umunyu, uzogabanya n'amadivorce, n'ukubana nabi, n'ugutukana, n'ugukengerana,
niwaramuka ubaye umunyu uzaba umunyu nyene. Yesu atugiriye neza. Ababyiyumvisemwo reka dusenge Imana. Uhoraho Mana yo mwijuru, wewe w'ububasha n'ubushobozi, wewe wera kandi ukagororoka, wewe ufise itegeko ritavuguruzwa, kuko urategeka bikaba, wabigabira bigashika, nta ubasha kugukora mu nkokora ngo akubuze icyo wagambiriye. Turagushimiye ko waduteye iteka ukaturarikira kuza hano mu ngoro yawe, hahandi twamatuza kugira ngo uducurire amajambo, hahandi twamatuza kugira ngo tuhumvire ijwi ryawe. Twaje Mana, twaje nyaguhora kumwe, kandi twumvise ijambo ryawe, kandi twumvise ibyavugishijwe nawe. Mwami nyakubahwa, ibyo turabigukengurukiye kuko wabikoze ushaka kutwereka urukundo wakunze abari mu isi. Ijambo ryawe rikimara kuvugwa, ijambo ryawe rikimara gusomwa, bwa butumwa na bya byifuzo ushakira ishengero ryawe, abasabyi n'abasabyikazi bawe hamwe na mpwemu yera amaze kubasigurira neza, babonetse ko batsinzwe n'urubanza kuko batagenze nk'uko bikwiye, ntibavuze nk'uko bikwiye, ntibitwaye nk'uko bikwiriye. None barapfukamishije amavi y'umubiri n'ay'umutima, none biraboneka ko batsinzwe n'urubanza. Mwami Mana yacu, natwe turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo ubababarire, bababarire, ubaharire kandi uharire udaharuye, ubaharire kuko uri Imana yacu y'inyarukundo. Amaraso ya Yesu Kristo nabuhagire uwo wese mu byo yagendeyemwo bitaguhimbara, amajambo yavuze, ibyiyumviro yagize, umwifato yagize, uko abanye n'abandi. Mana yera y'imbabazi, nibyo bimutumye gupfukama. Atsinzwe n'urubanza, baratsinzwe n'urubanza. Reka amaraso ya Yesu Kristo abuhagire, emera ko urubanza rw'ibigabitanyo byabo bikugwa imbere y'amaso. Aba bashinga ntahe ehera, aba barapfukamye, batsinzwe n'urubanza. Aba bakenyezi barapfukamye, batsinzwe n'urubanza. Aba bigeme n'aba basore nabo nuko nyene. Rabi mwa bababarire nyakubahwa, ubezesha amaraso ya Yesu Kristo, ubakure ku rubanza rw'ibitaguhimbaye byose, hari bito canke ibinini, hari ibyo wumvise bavuga, hari ibyo wabonye bakora, hari uko wabonye bagenda, hari uko batahuye biyumvira, byose bitaguhimbaye Mana. Babarira abantu bawe turabasengeye, tubasabira ngo amaraso ya Yesu Kristo abuhagire, uhereye uyu mwanya bahinduke basha, mu mvugo yabo bahinduke basha, mu izina rya Yesu, mu mikorere yabo bahinduke basha, mu myitwarire yabo bahinduke basha, mu izina rya Yesu. Turabasabira ububasha bwa mpwemuye kugira ngo bubamanuke, bagire ubwenge bwo guhitamwo ibiguhimbara, biba ari byo bagenderamo, bagire inkomezi zo kunesha ibibanesha, bagire inkomezi zo gutsinda ibibatsinda, mu izina rya Yesu. Baha ubuhizi bwo kurwana no gutsinda imigabo n'imigambi ya Satani n'abadayimoni biwe. Ewe Mana, urakoze kuko ubyumvise kandi kuko wemeye kubahindura bashasha. Niko ijambo ryawe ryatwigishije ngo tuze dusaba tuzohabwa, tuze turondera tuzoronka, tuze turamutsa twugururirwe. Ni nuko nyene dusabye, ni nuko dusabye Mana, nawe uduha ibyo tugusabye kandi ubishikishe kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Uyu mwanya nyene wigaragaze mu rugo bigaragare ko bahuye na Yesu, mu bikorwa bigaragare ko bahuye na Yesu, mu izina rya Yesu nyene. Icubahiro cawe kizobonekere no mu kazi kawe, icubahiro cawe kizobonekere mu bikorwa byabo by'umunsi ku munsi, icubahiro cawe kibonekere mu bo babana. Urakoze cyane Mana yacu kubyemeye kandi kubikoze, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu nashimwe. Aha rero genda ugerageze, genda ukore. Uku gusenga kwacu nukurondera ubufasha, ugukora n'ukwawe, niwe ufata ingingo. Namba wahora utukana, gusenga kwacu ntikugufata ku munwa, reka ntibyemera. Namba wahora ubesha, gusenga kwacu ntigufata ururimi, oya, ahubwo niwe ufata ingingo ngo sinzosubira kuvuga amajambo mabi, sinzosubira kubesha, sinzosubira gukora ibi n'ibi. Ufata iyo ngingo maze gusenga kwacu kukurungikira inkomezi zo gutsinda ibyahora bigutsi. Yesu natugire. Yesu ashimwe, Imana yacu ishimwe kuko irazi ibidukwiriye kandi ibyo dusabye irabiduha kubw'ubuntu bwayo, itwongere n'ibyo tudasabye byogira ikimazi cyane. Nagira ngo tukiri ngaho twongere twingingira Imana abo babarwaye, bafise n'ibindi bibazo, bafise n'ibindi byifuzo bumva muri bo
bizeye ko Imana ibasha kubabera inyishu uyu munsi nyene nibahaguruka, wizeye ko Imana ikubera inyishu, hanyuma dusenga Imana. Tugize gutya ngira ngo uraba weretse Imana ko ufise ikibazo, naho coba ari ic'indwara canke ibindi bintu bikuremereye, reka byose tubirunde muri iki kiganza, hanyuma tubwire Imana. Mana data wa twese wo mw'ijuru, Imana ishobora byose, iy'ububasha n'ubushobozi, Imana ifise icubahiro, yubahwa n'abantu n'ibintu ku isi no mw'ijuru. Turongeye guhaguruka turi imbere y'amaso, reka tubanze tugushimire kuri Imana y'imbabazi, kandi uri Imana uharira, kuko imyenda turimwo ntitwoyishura ngo tuyishobora, kandi uri Imana ibabarira Mwami Imana yacu, kuko tugenda turi abana b'abantu b'inyama n'amaraso gusa, n'impwemu mu mazuru, kameremere kacu ari uko gukora ibitaguhimbara. Kandi aho niho twavukiye, niho ba mama batwonkereje, niho ba data baturereye. Rabi Mwami, Aba, ariko turi imbere y'amaso yawe, turi imbere y'amaso yawe kubw'ibi bibazo ubona mu biganza byawe, turi imbere y'amaso yawe kubw'aba barwayi barwaye, kubw'ibi bibazo by'uburyo butari bumwe biri muri twebwe. Rabi we, turi imbere y'amaso yawe. Ikituzanye nuko ijambo ryawe ryatwigishije kuri Imana ishobora byo, ikituzanye nuko twigishijwe kuri Imana ibasha gukiza indwara zonyene, ukiza n'uwamaze gupfa uramuzura. Byaduteye kukwizera, kandi natwe kuri Imana yacu turakwizeye kuri Imana yacu. Ego me dushingira intaha, si wewe wazuye Lazaro, none ntiyari amaze iminsi ine mu mva, none twobora dute kukwizera kuri Imana ikiza? Si wewe wakijije umukobwa wa Yayi, si wewe wakijije nyirabukwe wa Petero, none si ko ijambo ryawe ryatwigishije? None ryoba ryaratubeshe canke n'ukuri? Oyaye, turabyizeye ko ari ukuri, kandi niko byagenze. Natwe muri twebwe hari abafise intahe ko wabakijije. Erega natwe waradukijije, erega natwe hari umuriro watwokoyemwo, erega natwe hari intambara watuvanyemwo, erega natwe waratuvanye mu rupfu rudushikiriye. Uri Imana ikiza, turagusabye ngo ukize abarwayi aba bahagaze imbere yawe mu izina rya Yesu wa Nazareti. Reka bakire kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragare. Byoshika ko hari ababara umutwe, byoshika ko hari abarwaye mu ngingo, byoshika ko hari abaribwa mu magufa no mu misokoro, byoshika ko hari indwara zitavurwa na muganga, ariko uri Imana ishobora byose. Kiza abarwayi. Rabi, kiza abarwayi. Turabasengeye ngo ubakize, basengeye ngo ubakize, basengeye ngo ubakize.